Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ry'umunsi wa kane igenekerezo rya 18/0/2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: Uburundi bwanse kwakira abarundi batashe bava mu Rwanda. Imbibe z'Uburundi n'u Rwanda naho zugawe kugeza ejo haheze umurundi atasha ava mu Rwanda yarakirwa. Uyu munsi ho siko vyagenze. Abakora ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo banse kwakira abarundi batashe iwabo. Iri joro abatari bake baraye aho ku mupaka. Muri ano makuru ndibugushikirize ubutumwa bw'umunyagihugu w'Imuyinga atabariza mwene wabo yanyiwe kwinjira mu gihugu ciwe. Utegerezwa gusa nyene kubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Agathon haragabishwa kuzokwemanga inkurikizi zose zizova mu kwiyunga n'inani zivuga ko ziharanira amasezerano ya Arusha. Umushingamateka Agathon akaba n'umukuru w'umugambwe CNL haragabishwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Nteretse kuzokwemanga inkurikizi zose zizoterwa n'uko umugambwe CNL wiyunze n'inani za politike ziheruka gutangaza ko zigiye guharanira inagurwa ry'amasezerano ya Arusha. Mu rwandiko Martin Nteretse yarungikiye umukuru w'umugambwe CNL kuri uyu wa 17/0/2024 yamumenyesheje ko urwo runani rugizwe n'imirwi y'iterabwoba. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo igiharo uwurongoye CNDD FDD ku mutumba yaranyiye uwutavuga rumwe n'ubutegetsi gushingura umwana wiwe yapfuye akivutse. Lionel Habonimana asanzwe ajejwe ubukerebutsi mu mugambwe CNL yarabuze umwana wiwe yarakivutse. Kumushingura bikaba vyari bitegekanijwe ku wa 13/0/2024. Hicatangaje abanyagihugu bo ku mutumba wa Murembera muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Nuko Esperance Ndiritiro asanzwe hari umunyamabanga ku gacimbiri Kigwati ndetse na Amos Bizimana arongoye umutumba basiguye ko kugira ngo uwo mwana arekurirwe guhambwa kuri uwo mutumba hari uko se abanza kwemera kuva muri CNL akaja muri CNDD FDD. Abanyagihugu babona ko kutihanganiranira mu vya politike vyiraye muri ako karere. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Cibitoke imbonerakure zirungikwa mu bikorwa hanze y'igihugu inyuma y'inyigisho za gisirikare. Imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD zo muri komine Mugina na Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi zarahejeje inyigisho za gisirikare zari zimazemwo indwi zibiri kuri uwu wa gatanu wa 12/0/2024. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yazemereye kuja mu bikorwa hanze y'igihugu. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ubu butumwa duhejeje kurungikirwa n'umunyagihugu haba mu ntara ya Muyinga. Uburundi womenya ko bwanse kwakira abarundi batashe bava mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Imbibe z'Uburundi n'u Rwanda naho zugawe kugeza ejo haheze umurundi atasha ava mu Rwanda yarakirwa.
Uyu munsi ho rero siko byagenze. Abakora ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo banse kwakira abarundi batashe iwabo. Iri joro abatari bake bakaba baraye ku mupaka. Ubu ni ubutumwa bw'umunyagihugu w'i Muyinga ariko aratabariza mwene wabo yanyiwe kwinjira mu gihugu ciwe. Aragira ati amahoro, nizere ko mukomeye. Hama jewe ndabandikiye ndi mu ntara ya Muyinga. Nagira ngo mudufashe gutabariza aba bantu. Hari ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo kugara imipaka ihana n'u Rwanda. Hama hari abantu bari barinjiye mu Rwanda imipaka itarugarwa baza kumenya ko yugawe bamaze kwinjira. Hama uyu munsi tuvugana hari umuntu wo mu muryango wacu bugaraniyeyo ariko uyu munsi yari yaje kugira ngo agaruke mu Burundi wacu. Kugeza ku mupaka agira amahirwe kugera ku mupaka hagira amahirwe asanga hariho n'abandi benshi. Ikibabaje bahageze bose u Rwanda rurabemerera ko ata kibazo bokwigendera iwabo, ariko abarundi baranka kubakira ngo abanyuma babemereye ejo. Bivuze ko kuva uyu munsi mu gatondo ata murundi ari mu Rwanda yemerewe gusubira iwabo. Urumva ko bibabaje kubuzwa gutaha iwanyu mu gihe imipaka bayugara batateguje kandi batigeze banamenyeshwa igihe ntarengwa co kuba batashe. Isaha 10 z'umugoroba abarundi bakora ku mupaka bari biyuririye imodoka bitahiye, basiga bene wabo ngaho ku mupaka bari kwicwa n'inzara banyiwe gutaha mu gihugu cabo. Ubu rero abo barundi bamwe bahisemwo gusubira inyuma, abandi baguma ku mupaka kugeza n'ubu. Abanyarwanda bababwiye ko boca bareka bakaguma ku ruhande rw'u Rwanda kuko bikeka ko boca bagirirwa nabi mu gihe bokwinjira kandi babanyiye. Turasavye rero mudutangarize ahari ibi bintu ngira leta ntiyabimenye kuko birababaje. Ibi byose byabereye ku mupaka mu ntara ya Kirundo, frontiere Nemba Gasenyi. Ni ukuri leta nigire impuhwe z'abo bantu kandi ije ifata ingingo yibuka n'abenegihugu. Umurundi yaragowe. Mu bindi bihugu habaye ingorane zikomeye, leta zirarungika indege zitahana abanyagihugu bazo. Tweho umunyagihugu harataha bakanamwanyira kwinjira mu gihugu ciwe, mbere leta igahitamwo kumuta mu gahinga. Iri ni ibara. Womenya neza ko buno butumwa busomye neza na neza nk'uko bwanditse ku rubuga Ijisho ry'Umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko babutanze nyene. Uwufise iciyumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshuza. Uru rubuga ni akaryo gahawe abanyagihugu bumva badafise aho bavugira. Nayo mbandanije ano makuru ku buryo burambuye, womenya ko Rwasa ariko aragabishwa kuzokwemanga inkurikizi zose zizova mu kwiyunga n'inani zivuga ko ziharanira amasezerano ya Arusha. Umushingamateka Agathon Rwasa akaba n'umukuru w'umugambwe CNL haragabishwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Ninteretse kuzokwemanga inkurikizi zose zizoterwa n'uko umugambwe CNL wiyunze n'inani za politike ziheruka gutangaza ko zigiye guharanira inagurwa ry'amasezerano ya Arusha. Mu rwandiko Martin Ninteretse yarungikiye umukuru w'umugambwe CNL kuri uyu wa 17/2024 yamumenyesheje ko urwo runani rugizwe n'imirwi y'iterabwoba. Mu ntango z'uku kwezi kwa Nzero, inani za politike zigizwe n'imigambwe harimo umugambwe CNL, abanyepolitike ku giti cabo, amashirahamwe barandikiye urwandiko abakuru b'ibihugu by'akarere, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, umunyamabanga wa EAC, umukuru w'ubumwe bwa Buraya, aho basavye ko vyihuta yuko amakungu agarukira amasezerano ya Arusha. Amasezerano izo nani zivuga ko yagiye arahonyangwa kuva mu mwaka w'2005 umugambwe CNDD FDD ushitse ku butegetsi, na cane cane mu mwaka w'2025 aho umuhisi Perezida Nkurunziza yitoreje ikiringo ca gatatu. Urwo runani ruvuga ko cari gitandukanye n'amategeko. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa, ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke imbonerakure zirungikwa mu bikorwa hanze y'igihugu inyuma y'inyigisho za gisirikare.
Imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD zo muri komine Mugina na Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Zarahejeje inyigisho za gisirikare zari zimazemwo indwi zibiri kuri uyu wa gatanu wa 12/02/2024. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yazemereye kuja mu bikorwa hanze y'igihugu. Izo nyigisho zatangiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ihana urubibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zahuje imbonerakure amajana zituruka mu makomine ya Mugina ndetse na Rugombo kubw'ababibonye. Bamaze amayinga abiri bakurikirana izo nyigisho zijanye no gukoresha ibirwanisho bakora ku murango no mw'ijoro. Ivyo ni ivyiganwa n'abashinga intahe. Mu gihe hariko haragwizwa iyo myimenyerezo, Reverien Ndikuriyo yaravuze ko hari umugambi wo kuzirungika mu bikorwa vyo gufasha igisirikare c'u Burundi mu Burundi no hanze. Ndabashimiye ko mwitavye iyi myimenyerezo kandi ndabasavye kurindira itegeko kugira ngo mutabare igihugu. Muhamagarirwa imbere ya vyose gukingira igihugu canyu. Muzoja gufasha abasirikare bacu aha mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Uko akaba ariko yemeye imbere yabo bari bagiye kuronswa inyigisho, akabahamagarira kwitegurira umwanya wose kurwanya abansi batera ubwoba Uburundi. Kugira ngo abatere intege, Reverien Ndikuriyo yemeye ubushirukabute ku bakorerabushake bazoja muri ivyo bikorwa n'imfashanyo y'amafaranga ku miryango yabo. Umwanya wose murashobora kurungikwa ku rubuga rw'intambara hanze y'igihugu. Mwitegurire kuja kuzuza ibitigiri bike vy'abasirikare buva ku bushake buke bwo kwitabira ico gikorwa hamwe n'ubugaba bw'abasirikare bashasha baheruka kwinjira mu gisirikare. Uko akaba ariko yamenyesheje akadoma ko urutoke abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko ari abansi. Amakenga. Imbonerakure zavuganye na SOS Media Burundi zivuga ko zifise ubwoba bwo kuja imbere ku rubuga rw'intambara na cane cane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari imiryango amajana ya bene wacu bamaze kwicwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko batigeze baronswa imfashanyo y'amafaranga. Ntibanabwiwe ko abana babo bapfuye. Dutegerezwa gukurikiza amategeko y'umugambwe ariko ni ukuja gupfira ubusa. Turakoreshwa n'abarongoye umugambwe. Uko akaba ariko bidoga bagasaba ko bokwemererwa ku mugaragaro bakanaronka imishahara nk'abasirikare b'u Burundi. Indongozi z'u Burundi zama zihakana ugufashanya hagati y'igisirikare c'u Burundi n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Umuhari ufatwa na ONU nk'umurwi w'inkorabara, ivyo umunyamabanga mukuru w'uwo muhari wahoze ari umurwi w'abarwanyi b'abahutu wabaye umugambwe mu mwaka w'2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yahakanye mu kiganiro aheruka guha abamenyeshamakuru. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza. Ugire ijoro ryiza.